Yesu numwami. Igice cya 56 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Nataka kupima. Ariko ubu nayo Imana ishaka kugupima. Nani ambaye ana nyumba moja? Nyumba. Ninda fisi inzu imwe imejengwa yake nyumba moja. Inzu gwiwe imwe yubatse. Ni nani? Ninde? Bwana nakwambia Imana ikubwiye ngo mwanangu, mwana wanje, ninakupenda sana. Ndagukunda cyane. Na wewe unanipenda sana. Na urankunda cyane. Nipele nyumba yako. Miyo nzu yawe. Ni vyepesi? Mbega biroroshe. Si mtanza hesabu. Nucho utangura guharura. Mungu watoto nitawaweka wa kubika. Mana bana ndabashira hehe. Sasa wewe umenipatia unataka kuninyang'anya tena. Wawara mai none ushaka kunyaka. Yeye harudi mara 2. Imana ntivuga kabiri. Sasa neno ambalo tunajifunza leo la 7 kwa Ibrahimu. Ijambo rimwe twizu na musi yindi kuri Abrahamu ya kutoa cha pekee. Ukwizera ko gutanga ikinege. Nilisubiria Amina nikakosa. Narindire Amina ndayibura. Lakini ningesema imani ya kutembea katika yale ambayo Bwana ametupatia. Amen. Ariko iyo mvuga ati ukwizera ko kugenzura iby'Imana yaduteguriye Amina yobaye nyinshi. Imani ya kutoa cha pekee. Ukwizera ko gutanga ikinege. Una shati moja. Ufite shati imwe. Bwana anakuambia toa hiyo. Imana ikubareti tangi iyo nyene. Una viatu vimoja. Ufite kirato kimwe. Bwana anakuambia toa hivyo. Imana ikubareti tangi ico nyene. Una TV moja. Ufite television imwe. Bwana anakuambia toa hiyo. Imana ikubariye ngo tangi iyo nyene. Hiyo ndio imani ya kutoa cha pekee. Uko niko kwizera ko gutanga ikinege. Turasoma. Nasema pastor leo akuanzia kusoma. Uvuga ati pastor no musi ntiyatanguriye gusoma. Mwanzo itanguriro 22 12 umurongo wa 12. Dusome. Aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Hiyo neno sio amjasikia uzito wake. Iryo jambo ni murumva uburemere bwayo. Amjasikia uzito wake bwana. Atarudi tena, acha nikueleweshe ili upate kusikia uzito wa neno hili. Reka ndari gutawuze kugira ngo wumve uburemere bwayo. Amena yako imekuwa ndogo sana. Nico gituma amena yawe yabaye nkeya. Bwana akamwambia nenda kwa mlima Moria. Imana imubwira ati ja ku musozi Moria. Unitolee sadaka huyo mtoto wako huyo ndio utoe. Unangira ishikanwa uwo mwana wawe nyene bari wumpa. Wakatembea kwa miguu. Bagenda n'amaguru. Wakiwa na punda. Bafise farasi. Wakatembea siku 3. Bagenda imisi 3. Alipoona bado wangali mbali, amaze kubona bakiri kure, akaambia watumishi wabaki, abwira abakozi basigare, akashika moto, afata umuriro, akashika na kisu, afata imbugita, na kijana wake Isaka, ajana n'umusore wiwe Isaka, wakasogea mbele, baratera imbere barabandanya. Kijana akamuuliza babaye, umusore bazase, akamwambia baba, bona ninaona moto, ati mbega data ko mbona umuriro, mbega ninaona kuni, ko mbona inkwi, hivi vyote umenipa mimi ndio nabeba, ivyo byose wabimpaye nije ndabitwaye, mwana kondo iko wapi, mbega intama iri hehe. babaye akakiri, se wiwe aratura, lakini alikuwa hajajua Mungu atatenda nini, ariko ntiyarazi icyo Imana igiye gukora. Akasema Bwana atajiletea mwana. Aravuga ngo Imana irizanira intama. Walipofika, bamaze gushika, akajenga, arubaka. Alipomaliza kujenga ile madhabahu, amaze kubaka igicaniro, kidogo kijana alijikuta amepigwa kupe chini. Umwanya muto gusa uwo musore yisanze yakubiswe ijido ari hasi. Walipompiga mweleka, bamaze kumukubita ijido, akajikuta amefungwa kamba. Isanga bamubosha imigoti ku maboko no ku maguru. Baba, sasa ndio hivi tumepata. Arabaza papa ati nibiki ibi nivyo twavuganye mbega. Yule baba Ibrahim
aburahamu ari we se wiwe anasema mimi na Mungu avuga ati jewe n'Imana tuko 5 kwa 5. turi 5 kuri 5. Hakuna kile ambacho anaweza kuniomba ni muhimu. Na kintu na kimwe Imana ishobora kunsaba ngo ndamwime. Hiyo neno unaweza sema wewe? Iryo jambo mbega wewe rivuga? Mimi na Mungu tuko 5 kwa 5. Ati jewe n'Imana turi 5 kuri 5. Hakuna kitu ambacho Mungu anaweza niomba nikose. Na kintu na kimwe Imana yosaba ngo ndeke kumuha. Kijana akasema ndio baba, kuna shida. Umusore avuga ati data ntaco nta kibazo. Chinja. Nyerera. Baba alipochukua kisu, se wiwe amaze gutora imbugita kwa uchungu mwingi, n'umubabaro mwinshi cyane, tena kwa furaha ya kuwa nampa baba kandi n'umunezero wo kuba ahaye Imana se wiwe kitu cha pekee, ikintu cy'ikinege. Alipokuja nataka kuchinja, amaze kugira gutya kugira ngo akerere, ndipo malaika akatoa sauti. Niho umumarayika cyasohora ijwi akasema maneno haya, amubwira amajambo ati, soma sasa. Aramubarira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Sasa umeelewa? Ubu watahuye. Labda msikilizaji wa Kiswahili akusikia. Ngira uvuga Igiswahili ntiyumvise. Acha tunasoma Mwanzo 22:11. Itanguriro 22:11. Akasema usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo huku nizuilia mwanao wa pekee. Hii imani ndiyo inataka itumike siku ya leo. Kuno kwizera niko shaka ko gukora ku munsi uno munsi. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyenza gusa endaje nazumutima. Uyu mwanya rero no mwanya wuko tugira dusenge, twizere ko witeguye kugira ngo dusenge. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, ndagushimiye kubwa mwene data wamuhaye akakajyo ko kumviriza no majambo. Ndaguhamagaye Yesu kugira ngo umugire neza, umutabare, umube hafi, umuserukeko. Abantu baramutaye, abantu ntaco bamumariye, abantu barabaye nabi kuri we. Ariko Yesu, wowe urashobora guseruka kandi ugakoresha abantu nyene kandi ibintu byose kagenda neza. Ndaguhamagaye Yesu kugira ngo umutabare. Birakunda kandi birashoboka kuko arizeye. Kandi waravuze ngo byose bishobokera uwizeye. Mwami Yesu bimukorere, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Chuti mukunzi, ndakubwire ko kwa kane twama tufise amasengesho dusengera abantu bose bafise imitwaro itandukanye, kandi twama tubona ikiganza c'Imana. Turagutumiye rero nawe uzoze tugusengere. Twama tubikora kwa kane saa 9 n'igice ni hajya mu Kigobe hafi ya hospital militaire ahari abantu nabo bita kwa Gerard. Kaze Yesu akugirire neza kuri wa kane isaa 9 n'igice. Murakoze. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.